Niteka n'umunezero nsubire nkuramutse nshuti mu banyu wo bandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru dutambutsa ngaha kuri nombonesha kure. Nkuko tumaze iminsi tubigaruka ko mu makuru yacu ingaruka zikomeje kwimonogoza ziturutse ku iturika ry'ibisasu byaturutse ahabitswe ibitwaro vya kirimbuzi mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura. Hari abanyagihugu bakomeza kuvuga ko ibisasu bikomeza kubasanga mu mazu yabo bagaca babona biraturitse. Nk'uyu yitwa Nkeshimana Siriyake, igisasu camusanze ku ishengero rya Pentekoti mu Gasekebuye. Nkeshimana Siriyake ni umukozi w'ishirahamwe Minake Mituweli. Hirya y'ejo yavuye ku kazi hihuta agiye mu bikorwa vya korali y'ishengero mu Gasekebuye. Igihe yumvise ibisasu bitanguye guturika, Siriyake yihutiye kuja kuzimya amatara. Ageze imbere y'ishengero ahurirayo n'igisasu aba aritavye Imana gutyo. Siriyake Nkeshimana hasize umukenyezi n'utwana dutatu tukiri duto turahojeje umuryango hasize. Imana yakunda kandi yakoreye imuhe amahirwe hadashira inamukomereze abo asize. Kugeza ubu leta y'u Burundi iri mu gacerere ku kibazo kijanye no gushigikira canke gushumbusha imiryango yabuze ababo n'ivyabo bivuye kuri bino bisasu vyayo. Undi yaguye muri iri sanganya ry'iturika yari amaze indwi yibarutse. Igisasu camusanze mu nzu yitwa Munezero Pasikazi yaba ku Musaga mu Kamesa. Yari yikorera utwiwe yashona impuzu. Ni umuvyeyi w'utwana tubiri, akanyuma hari haciye indwi imwe gusa akibarutse. None hirya y'ejo ku mugoroba igisasu camusanze mu nzu haryamye kiramwica. Ababanyi babaza ko leta hataco izofasha iyi miryango yahuye n'ibi vyago. Turahojeje umuryango w'umuhisi Munezero Pasikazi, Imana ihoze kandi ikomeze abasigaye. Umuvugizi w'igisirikare General de Brigade Gaspard Baratuza yaraye hatangaje ko bino bisasu vya Kampubase vyishe abantu 13 bikomeretsa abantu 57. Kugeza ubu ntaco leta y'u Burundi iravuga kijanye no gushigikira canke gushumbusha imiryango yabuze ababo n'ivyabo muri ibi bisasu vya leta vyaturikiye ku bantu no ku mihana yabo. Uwundi muvyeyi yaraye ahitanywe n'ibisasu vyo mw'ijoro ryaheze yitwa Bizimana Claudine. Ni umuvyeyi w'umwana umwe avuka ku murwa mukuru wa komine Rutegama yahahora. Yakora mw'ishirahamwe ryo kurarira Gadward Security. Ejo ku mugoroba yari havuye aho akorera ku biro vya Banke Mondiale i Bujumbura. Yari hatashe ku Musaga, ageze kw'ibarabara rya mbere hahura n'igisasu haca ahasiga ubuzima. Turahojeje umuryango wabuze, Imana ikomeze abo asize. Leta yari ikwiye kugira ico ivuze ku bahitanywe n'ibisasu, abakomeretse n'abahaburiye ivyabo. Abapfuye bakwiriye kugandarirwa hagashirwa umunsi wo kubashingura. Abakomeretse leta n'ababuze ivyabo leta ikwiye kubashigikira. Nayo undi yabuze ubuzima muri ibi bitero, abategetsi barakwiye kuva mu gacerere ku kibazo c'abanyororo mu Mpimba baraye bahitanwe n'ibisasu. Ibohero rikuru rya Mpimba riri hafi cane ya Kampubase yaraye ibayemwo isanganya ryaturikiye ibisasu bitari bike. Bimwe muri ivyo bisasu vyagumye mw'ibohero birica kandi birakomeretsa abanyororo batari bake. Hari inyandiko zitandukanye kuvuga ko hapfuye abanyororo 7, hoba hanakomeretse abashika 48. Ni vyiza ko leta y'u Burundi yotomora kino kibazo ikavuga ibitigiri n'imyidondoro y'abanyororo bahasize ubuzima. Leta yo kwirinda ryakosa yakora igihe hasha ibuhero rya Gitega ikaca inyegeza ibiziga ikabishingura mu kinyegero. Turahojeje umuryango wa Kaneza Berize, uwo twashoboye kumenya ko yasize ubuzima ni umupfasoni Kaneza Berize batazira Mimi. Yari amaze igihe mw'ibohero rikuru rya
William Mpimba akaba yarafashwe hari umukozi w'amaposita mu Burundi. Amakuru twaronse havuga ko Kaneza Berize yari yarejejwe na sentare ariko aguma apfunzwe. Turahojeje umuryango w'umuhisi, Imana yukomeze muri bino bihe bitoroshe. Ni mu gihe abantu baraye bakoze igikorwa gihambaye mu guhumuriza abarundi mu mwanya muto. Lieutenant Colonel Pierre Nkurikiye akoresheje urubuga rw'umushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano, be na General de Brigade Gaspard Baratuza akoresheje urubuga rwiwe bwite, baraye bafashije igihugu cyose. Ubutumwa bwa Baratuza bwahanahanywe rwose, butuma abantu batahura ibiriko biraba. Mu gihe hariko haraturikira amabombe mu gisagara ca Bujumbura, ubwoba budasanzwe bwaratekeye abantu ku rugero rudasanzwe. Bamwe bavuga ko ari coup d'etat itanguye, abandi bavuga ko Burundi butewe. Abarundi baranabonetsemwo imirwi ibiri cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe bavuga ngo igihe co gutabarwa kirageze. Warumva ko bifuza icabakura ko intwaro ihari, abandi wobona biruka ngo bimwe byo mu 1993 birasubiriye. Mu gisagara hagati imiduga yahakwa kugongana ihunga mu kanya hisase, abanyagihugu bose bariko bariruka. Si abakenyezi n'abigeme, si abahungu n'abagabo, bose ejo bari bazi kwiruka bidasanzwe. Abo mu bice bya Musaga na Kinanira barirutse bagera kure bahunga ingo zabo. Twaronse ubutumwa bwinshi cyane bw'abantu bariko baratabaza bihebuye. Ivyo bintu iyo bimara ijoro ryose hata muco utanzwe, ibara ryari kugwa. Mu mwanya muto aba bagabo babiri baratanze umuco mu nyandiko zabo, bica birakwira hose, abantu batangura kwiruhutsa uko ibihuha byari byakwiye hose. Mu kanya gato niko n'umuco wabo wanyarutse gukwira hose mu kanya gato. Igikorwa bakoze ni ciza cane, ubundi bagirizwa ko bakunda kubesha cane, ariko nijoro baraye bafashe igihugu. Baravuze ko ari umuriro wateye muri kampu base, igisigaye ni ukumenya neza icawuteye. Inguvu za réseaux sociaux, ikindi caraye kibonetse ni inguvu za réseaux sociaux. Nta bundi buryo bwari gutuma amakuru hakwira hose mu mwanya muto nk'uko vyaraye bigenze. Bano bagabo bakoresheje imbuga za X canke Twitter, maze izindi mbuga Facebook, WhatsApp zica zirabihanahana. Icabonetse nuko urubuga ruriko izina ry'umuntu hari rwo ruba rukomeye uwo mwanya. Urubuga rwa Gaspard Baratuza nirwo rwafashije cane. Ikindi co gushima ni ingene abarundi bose bakunda igihugu cabo. Urabona ko mu mpande zose abari mu gihugu n'abahunze bagerageza gutanga ukuri baba baronse. Iri itunga Uburundi bufise, ikibuze ni umutegetsi mwiza yomenya gusubiza hamwe abarundi bose. Ariko rero bamwe bahora biyemera ngo ni inkona zirinda, ivyo zaraye zerekanye ni ibindi. Rugeranye ko ntawomenya iyo zaciye. Baraye berekanye ko bikeka coup d'etat, ntibisanzwe. Biraboneka ko hariho ubwoba barimwo. Izina rya Bunyoni ryagumye rivugwa cane ku buryo hagize ikiba biboneka ko yoshobora kugirirwa nabi. Amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Edgar, umusore w'imbonerakure, habangamiye abigeme n'abakenyezi ku rugero rudasanzwe. Intahe zerekeye uyu musore ziragoye kwemera, natwe twazemeye tumaze kuvugana na benshi bazivuga co kimwe. Twaramurondeye ku telefone ibitari bike aravyiyemerera. Ico hatemera nuko n'ubu hakibandanya bubisha budasanzwe. Mu gihe uno munsi hari wo kurangiza ukwezi kwahariwe abakenyezi, dushimye kubasangiza iyi ntahe ishobora kugira abo ikijije. Hano tuza gukoresha izina Edgar ryonyene, asanzwe akoresha amazina menshi nk'uko twoyabonye ku mbuga ziwe za Facebook zitandukanye. Hariho henshi yitwa Hiva, hari aho yitwa Sharima, akoresheje amanimero menshi kuri WhatsApp.
harimwo nayo mu bihugu bya Buraya. Izi mbuga zitandukanye n'izi nomero zimufasha kwidunduramwo abantu benshi iyo zimufasha kwihinduramwo abantu benshi iyo arahenda abigeme n'abakenyezi. Ikibazo ciwe kirazwi mu ntwaro no mu nzego z'umutekano Igitega, ariko arakingiwe bikomeye n'umukuru w'umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Gitega asanzwe ari se wabo. Edgar iyo afunzwe nta minsi amara mu munyororo. Umukenyezi umwe yatwandikiye ubutumwa agira ati nahenzwe n'uwavuga ko ari umukunzi aba i Buraya. Nashaka kugira ico mvuze ku bijanye n'aya mavideo amaze iminsi hasohoka y'abakobwa y'uruterasoni. Jewe mbaha i Bujumbura nashaka ndabahe intahe yanje gatoya. Narahemukiwe n'umuhungu twakundana turavana niho naza guhurira kuri Facebook n'umuhungu yitwa Iva. Haranyandikira turavugana iminsi, yavuga ko aba i Buraya. Mu nyuma ansaba nimero ya WhatsApp ndazimuha, ampa amafoto yiwe kumbe hatari rwiwe. Turavugana igihe kitari gito nk'imyaka hafi 2 turinjira mu rukundo. Kubera yambwira ko ari hanze hari amaserivisi yaza aransaba ndamukorera ino mu Burundi, ahandi akansaba n'amahera vyose nkabimukorera nk'umukunzi. Mu nyuma haza kumbwira ngo ndamurungikire akavideo ntambaye, ndamwankira. Haragerageza kundyosha ndateba ndazimuha. Niko guca ambwira ngo mu muryango iwabo ngo hari igipimo babanza kugirira umukobwa hagira haje kubaka muri uyo muryango ngo bamenye ko hatabibazo vy'ubugumba hafise. Niko guca ambwira ngo nzohure na muvyara ngo anyereke aho babigirisha. Ndemera ndagenda. Umwe yitwa ko hari muvyara we, sinamenye ko ari we. Twahora twandikirana yiyise Iva nkuko ho yaje yitwa Edgar. Edgar haca aramfata ngo turyamane, ngo niko babipima. Ndanka ariko ndagondozwa. Ndabikora ndabona ko umenga arafashe video. Ndabimubaza arampakanira ko atayo yariko arafata. Iruhande y'ivyo Iva yambwiye ko hariho amahera abagize umuryango batanga buri itariki 5 z'ukwezi. Yambwiye ko yashobora kuyantangira, ariko bihambaye ko jewe nyene nerekana ko vy'ukuri nkeneye kwinjira mu muryango kugira banyizere. Ayo mafaranga yari ibihumbi 300 y'u Burundi ku kwezi. Buri kwezi yarayatanze kugeza aho ninjira mu madene atagira uko angana. Amafaranga nayarungika kuri Rumikashi Iva yari yampaye ngo ni iyamuvyarawe. Ngerageje kubivamwo naguye mu wundi mutego. Narageze aho numva ko ivyo bintu bindemereye. Ndabwira Iva ko ndabivuyemwo hatavyo ngishoboye. Haca ambwira yuko nimba ngira ndabivemwo hari imiti ntegerezwa gufata, ngo kubera igihe tworyamana na Edgar hari umuti yanshizemwo utuma ntovyara mpaka nyoye wundi yagira andangire. Ndabaho ndi mu gusara. Edgar ambwira ngo uwo muti ugurwa mu mafaranga ibihumbi 500 y'u Burundi. Amafaranga ndayaguranana mpaka ndayakwiza ndayamuha. Aca ambwira ngo niwe hategerezwa kuwunywa tugaca turyamana akawumpa mu ntanga ziwe. Kubera agahinda ko kwibaza ko ntazongera kuvyara, naravyemeye nzi ngo biranaheze, ariko hacaguma ambwira ngo yumvise ko hari ibindi bitarahera, hasubira kuguma ansaba amahera. Uko namenye ko Edgar ari umufunga kiwani, mu nyuma niko kumenyana n'umuntu hazi Edgar, niho twahura. Haca ambwira ko Edgar ari umu escort aguma ahenda abakobwa benshi cyane kugira abarye amahera, akabahendahenda ko ari hanze, hagaca abasaba video, hakanababwira ngo baryamane. Mu nyuma uwo bishitse akamenya ko yamuhenze, hakamusezera. Edgar haca amutera ubwoba ngo video zawe zose ndazifise, nzozishira hanze.
ico gihe naciye nandikira Edgar ndamubwira ko namenye ko hari umu escort ntakeneye ko asubira kundondera. Niho yaca atangura kumbwira ko azoshira video zanjye hanze. Ubu ndubatse ariko mbayeho mu bwoba ko umunsi umwe Edgar azomara amazi. Nukuri ubu numva ndi mu gusara kubera nama mvyukana ubwoba ko nzovyuka umunsi umwe nkasanga video zuzuye kuri rezo sosiyo. Ubu ndubatse kandi ndafise n'abana, uwo twubakanye ntazi ayo magorwa naciyemwo, nguma niyumvira hamwe Edgar yonkoza isoni aho nosubira guca kubera umugabo wanje ntaho nohera ngo ndamubwire ko ntanazi izo video. Ibi bintu biragoye kubitahuza abantu ko bibaho, ariko ico nokongera ko nuko Edgar afise imiti agushira ko yamange tengete, kuko ivyo byose vya video ntumenya ukuntu wemeye kubitanga. N'amahera jewe nagiye kubimenya ngeze hafi ku miliyoni 3 zirenga nguma ndamuha, wisanga byose wahejeje kubikora ugasigara urabyicuza. Guhanura abakobwa benshi bahendwa n'uyu muntu. Jewe ndazi abakobwa benshi cyane Edgar yahenze, kandi aba bose arabafise video, hari izo amaze gushira hanze n'izo hatarahashiraho. Hari bamwe agihenda n'ubu, bamwe yaranabavyaye ko, ariko ugasanga babayeho barindiriye ngo abafiyanse babo bari hanze. Edgar we uru nirwo rudandaza rwiwe, yibera Igitega, harafise inzu nziza yahebeye bino bikorwa. Hari abakobwa ahenda ngo mu bipimo harimwo no kuraba ko bazi guteka, akagenda akabamarana nk'iminsi 3 bamutekera. Arafise n'urudandaza rw'amatagisi moto amukorera. Ivyo nivyo bimubeshejeho. Abakobwa mu mihingo myinshi y'Uburundi, igisagara ca Bujumbura no mu ntara zitandukanye z'igihugu, hari abavyeyi babona abakobwa babo baguma babaka amahera, ntibamenye ko ariko aribwa na Edgar Igitega. Ikibabaje nuko aya mabi azwi mu bajejwe intwaro n'umutekano Igitega. Edgar aramaze gufatwa kenshi, yarapfungiwe no mwiperereza, ariko amara umwanya urume rumara agaca hataha, kubera hafise se wabo hakomeye muri CNDD FDD Igitega. Ndashaka guhanura abigeme bariko bararagwa muri uyu mutego, bamenye ko bariko baribwa n'umupfungakiwani. Abigeme bo kwitondera cane inkundo bakura ku mbuga ngurukana bumenyi, aho bahura nabo batazi ngo babakunze. Abigeme bo kwirinda cane ababasaba amafoto n'amavideo y'ubwambure bwabo, kuko harimwo imitego iteye ubwoba. Narabonye umuhanura ko abagabo bogwanya bikomeye bagenzi babo usanga bakoresha ayo masanamu mu ntumbero yo gutera ubwoba abakobwa n'abakenyezi. Ni ikintu gikomeye cane, benshi bararyoherwa baraba ayo masanamu, ariko ntibazi ko kumbure bashiki babo, abavyeyi babo canke abana babo bariko bararira kubera hari umuntu abatera ubwoba akoresheje bene ayo masanamu. Nimukomeze gusemerera. Inyuma y'iyi ntahe y'uyu mukenyezi twararonse izindi ntahe nyinshi zabo Edgar yakoreye bino bintu. Hari n'abasore batubwiye ko ahora habereka ayo mavideo, hari n'abaguye mu gahundwe basanze yarabikoreye n'ababo. Abategetsi babishigikira bino bintu bo kwisubirako, kuko ku makuru dufise bamwe mu bana babo b'abategetsi nyene barahuye n'ibi vyago. Edgar ntumuhamagaye, ntahakana ayo makuru, gusa havuga ko yabihevye. Ikindi hatemera nuko izo video ahora azisangiza abandi. Womenya ababo bariko baraca mu ngorane nk'izi muri kino gihe yotumenyesha, turashimiye uwatanze iyi ntahe. Bamwe mu miryango twavuganye barashimira Buramatari Vena Manirambona yahora Igitega ko yabafashije, ariko nawe nyene ngo yarananijwe. Ndabashimiye nshuti babanyi twabanye muri aya makuru yaragezwe ko.
amakuru yacu nagasaga utegerezwa kuguma kuri imbonesha kure, amakuru dushize ko yose ugaca ubona notification ku gihe kandi mu bambere. Turakomeza kubatohoreza amakuru hagezwe ko mu bisata bitandukanye, na cane cane twibanda ku makuru hari kuvugwa ku bijyanye n'iturika ry'ibisasu kumwe na kudeta iriko iravugwa mu gihugu c'u Burundi.